Umaze kuririmba umugabo wo kuri kumpanda nta bantu baguteye ivyatsi uyu muntu aririmba indirimbo umugabo wo kuri kumpanda turi mu marira kirazana ibintu vy'amapiano umugabo w'ukuri burya nanje nagize ubwoba ndahashitse nagize ubwoba ndavuga none nkaza gufata video ndiko ndaririmba umugabo w'ukuri kumpanda yitwa umugabo ukuri acanje ameze umugabo ukuri sinyamwigenda wara je ndirimbo ndayitegura ndatwara piano ndaririmba kumpanda uririmba umugabo w'ukuri kumpanda banameze neza mariage umaze gushika kumpanda neza na neza waririmba indirimbo yawe oya navyimviriye aho nyirakineye fana ndavuga none je nzoririmba yawe aheza mwijuru kuko avuga ati yaba ari bashaka bari kuja muri eglise bakarondera no muri eglise ego ndumvira ndabaza n'abagenzi banje banyegereye muga mu nyuma ndatora ngofye ndabaza uwo muntu yitavye Imana yari umuntu w'umupapa wabajije umuntu yitavye Imana nanje ubwanje bazoyindirimbira muga nutaza ku maziko yanje iwawe sinzoza wavyumvise aho ndahejeje nimba atari banga woshobora kumbwira umubosi wa maba sanke ni banga bose amabare aragoye no kuvuga mu izina umubosi no bahenda aragoye kuvuga kubera umuntu arenze cyane arenze cyane ariko sano bwarenze nawe nasomba Yesu kubera ko Yesu niwe mustari wa mbere yabayo kandi tuguma tumuvuga ndabeshi ngorane ntawe nabonye jene nabonye King's family Burundi. Hello everybody, mwakachemushe everybody. Neza mwamaze kubona kaje please and sound office manager nigarukiye imbere yanyu. Wo turi kumwe na Sundi turi mu kibanza amabare nko mubona ngahe nyuma. Akaba wo turi kumwe numwe mu bagize ama live band. Urero mubona ngaha yaje kugira ngo atubwire idonido ya amabare mukunda kumvira ngaha mu Kanyosha neza na neza muri quartier Gisyo ikaze kuri King's family. Nigga boy fashion barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza. Nigga boy fashion ihari La famille, nizere yuko ata muntu numwe atarasimbira kuri YouTube. Simbira kuri YouTube yawe wandika indirimbo mbwiza ukuri by T Just Free One. Ni indirimbo iri trend n'umutipe w'Igitega man. Mutipe ubona no mu upcoming mwiza yandika fresh, clip isa neza. Don't miss. Dusimbireyo ana. Asante sana. Ku mazina nitwa Pamchi. Ego. Dumuririmbyi. Kenshi dukunda kukubona uri kura performinga muri ikibanza muri nasazi. Ndi umwe mu baririmbyi umwe mu bantu bagize umugwi ama live band ego bakorera ngaha muri iki kibanza ciza amaba dukora weekend yose vendredi samedi dimanche kubera ikirendi mutazize mikaciba rendi mesha oya imisi 3 burya irakwiye yakwiye guha umunezero abantu imisi 3 vraiment kurikirana rendi ni vyiza ko baruka rega twe nitubasondeka turaho umunezero kubyo rendi vraiment tubaho umwanya wo kuruhuka. Abatazi ama live band ama live band ni igizwe n'abantu bangana gute? Voilà, ama live band igizwe n'abaririmbyi bane hamwe n'abamuziki bane nyene. Donc kuvuga ama live band igizwe n'abantu 8. Ama live band iri muri amabar. Kuvuga amabar nako amabar ya ego ni ibintu bibiri byagiye hamwe kuko ama live band nubwo ico gihe cyitwa ama live band yari iriho uwo mugwi wabo bantu bari basanzwe bahari ama bar nayo nyene yarigeze kubita hari amuvyo vyumviro bibiri birajamwe aravuga ati je ngoma zana ama bar ego namuzana iki kindi kintu voilà urumva rero nk'ubu we kubera ko uri umwe mu bagize ama live band nk'ubu unokubwira uti nsabira ico kumwa nk'hariya woca banzanira kumenya ico kibazo kirago ahubwo iyo umbaza ndakuzanire gitari canke ndakuzanire battery aho ni sawa ko muri band cyane n'ibintu muziki kuvuga iki nagushiriyemo ikintu
ama ni ikintu kinini Kinini, ikintu cyitwa ama global ama global akabare harimo amaba harimo ama live band muziki harimo abandi bantu bakora ibintu bitandukanye n'ikintu cagutse gose cyane kinini donc mi ivyo by'inzoga muri ama live band iyo muri ko marakora vendredi hajya 18 ko ndazi ko ari mutangura kenshi mukunda gukora imiziki yo ngaho iwacu cyangwa mukora imiziki inyuma yo ngaho iwacu cyangwa murazunguruka isi yose twebwe nta mbibe dufise vraiment nta mbibe dufise twebwe tujana n'icumukiriya cyane cyane ashaka turaraba public twumviriza abakiriya ivyo bariko barifuza ariko quand même indirimbo z'abarundi turazivuza ku bwinshi mbere nizo turashaka no kurenza izo twahora tuvuza turashaka kuvuza izirenze gose kubera umuziki ko bigenda kose umuziki wacu nibiza kuduha agaciro isumbya yindi miziki yose na cyane nta guciriyemwo abariko badukurikirana neza na neza erega kujya bakubona uri kuri performing ngaha mwijoro abari amatara menshi cyane abari amatara menshi cyane haro nabaza ukwibukira kuri ze kutoyi wambaye uko nakunda kuzibona rimwe na rimwe sometime uzambaye sivyo nawe uri kurankurikirana ndabeshe suko nyene waruzi none ukunda kuririmba mu kibanza ciza amabare kandi uyu mutipe turi kumwe ngaha bakunda kubona ama écouteurs kugira ngo abe ko badukurikirana babone neza na neza yuko twashitse muri ca kibanza ari wawundi ndagusavye ndakwinginze sinova ngo ndapfukanye ko dupfukamira Kristo wenyine uwatubambiwe ndakwinginze wikore mu gahogo gatoya indirimbo yahari ko urazi indirimbo yego indirimbo nyinshi ubundi ko ndibaza ari indirimbo noca ndakuririmba nkangera nkaririmbira n'aba ego ama live band ekora dukurikirana ndavyibaza yaba byakunda nari kubabwira bakandika muri commentaire ntango gutanga uretse akabarisha ndababwira ngabo kameme gatoya arakaririmbo sinzi ugakunda kagute power naishi wapa akoreo kwa kijera sanze numbaje Baskura ko ibiswahili kenshi munda kumva ngo ni igiswahili ico wari kwaririmba ni igiswahili cyane n'icongereza no mutipe urumva rero ari ibiri mitwagi baje bateratera tutagusanga ni indi miziki z'abarozi nenda wese niwaje ahantu ugasanga uwo muntu ariko avuga ururimi utumva uwo muntu uzomugire kamakenga cyane ndaguhitiremo an example basi na CANCO AMISSI sat an example nkabijya gukora avuga ngo namba cyari giswahili abandi kuvuga ngo ni icongereza izo ndimi ni z'abarozi warubize urorangiza umurozi bazane essence banuri kuko tugiye kuraba abantu bagira bavuga izo ndimi kenshi barabesha bakunda kutubesha n'abandi bantu bakunda kumbiza ngenga agasobanuye sinumviriza kwa agasobanuye kuzi ububeshi gusa tabesha none kuzi ububeshi gute bekaza umenya rindaga cy'Imana umenya bisanzwe umenya ko umuntu akubeshe mu rurimi yore kana kubesha mu gihe utahura rega utahura n'icyo ndacumva gusa ntidutakare ibyo by'izindi ndimi tuvyihoze tugarukaho turi nariko ndakubwira rero ugire akantu koreye abariko badukurikirana kugira bamenye yuko ari ntuzeya aho kuva muri ntuzeya turi mu kibanza ca ntuzeya cyane n'agafundo n'abasizemo sorry gato ni yazina ama live band izina ryawe Pamji ni Pamji kuva muri ama live band ikibanza turimo ni ama bar twagiye rero orere mama ora mwiza wanje ora guhenda hende ndaguhozerirenge ora se mwiza wanje abahende nije nariko ndaririmba naririmba by'iwiwe ntabahende nije nariko ndaririmba so karibu cyane muri Pamji muri ama bar akaba avuye muri band yitwa ama live band nawe rero urahawe ikaze hano muri kino kibanza ama bar nimba atari banga woshobora kumbwira umubosi wa ama bar sanki ni banga bosi wa ama bar aragoye no kuvuga mu izina umubosi no bahenda aragoye kuvuga kubera n'umuntu
umuntu arenze cyane arenze cyane ariko Sano bwarenze nawe ntasumba Yesu kubera ko Yesu niwe mustari wa mbere yabayeho kandi tuguma tumuvuga ndabesha ngorane ntawe nabonye nemera Ego ndumva wemera abantu babonye mugabo Yesu nawe Imana yararenze kandi ararenze n'ubu nimba atari banga hari umuntu ashobora kuba yifuza kumva cyangwa kumenya createur wa amabara voilà umuboso wa amabara yitwa Arno Ego ambabarire cyane ndamuvuze mu izina boss jewe sindiko ndavuga ngo mbabarire jewe boss sinokubwira ngo nteri imigere nka wa muhungu hariya yeco ndagusavye narumvise ngo muragira udukwavu ngaha umuragira inkoko ngamaragu ngamajare je nzoza mubwire uyu mutipe jeco nkeneye namajare nk'atatu ndafise n'umufasha w'urubavu ndafise n'umwana mutoya turi batatu gusabira famille yose erega umugabo niwe mutwe w'urugo kandi umugabo agabanye ntagenda wenyine oya ndabizi atwara n'umuryango atidagiye kugabana bose wa amabara n'umuntu rero nahagije kwisabira nakubwiye je nshaka jare n'akandi kantu ko kongera ko ikibanza cyawe amabara ikibanza vraiment cihumure ufise ibibazo by'umutwe utuzuga karuhukiraho ufise ibibazo by'iki niki utuzuga karuhukira he muri amabara cyane ama life band babikora neza cyane ndabesha rero ngo banagusaye nyine wacu gira ikintu byi abakunzi ba Kings Family Burundi wongera utumirira n'abantu kuza kubashigikira hano muri ama life band muri amabara suramo Kings Family Burundi yego voilà abakunzi ba Kings Family Burundi cyane abantu mwese muza kubona kino biganiro yego nakindi kintu twobasaba nugushikira kuko urabona iyi Kings Family Burundi baradufasha kumenyekanisha ibyo turiko turakora cyane ubafashe ibikenewe byose namba ari channel ya YouTube hariya ibintu by'ama subscribe hariya yego ama commentaire cyane musonda ngaho na partage cyane gose yego abakunzi ba amabana ama live band cyane yego mukuri turabasuye kubatumira chaque vendredi samedi et dimanche kubera 18h yego turi ngaha kubwanyu umuziki umeze neza indirimbo zose abantu ntidutumye gusa abanyakanyosha mihingo yose igisagara cyose yego igisagara kiragendwa imodoka zirahari yego karibu cyane utangura 18h gushika 23h umuziki umeze neza ntuzokwidoka ndabizi wofasha ukabampera adresse y'ahantu voilà itumbereye neza yeah c'est important amabara rero ku bantu bazi mu kanyosha kwibarabara gindwi shite kwibarabara gindwi donc ni kuri uzananye ni kuvuga amabare uri kurava mu gisagara ca Bujumbura kumukaza akantu kumukaza wari ukazi uvuga kumukaza ni igisagara ariyo centre ville muri 1972 tutaravuka muri nagomba muri 2025 hitwa kumukaza twita ngo muri 1925 hitwa kumukaza ijya rero twita Bujumbura no munsi yari mukaza bacumbise rero abantu uzana kumukaza hariya cyangwa abantu uzana muri noro muri ko muraza neza na neza wafashe bisi ya Kanyosha uri kuraza ni RN3 sanzo ni barabara rya gatatu route nationale numero 3 uri kuraza rero ucugera ahantu bita kugindwi ahantu hamenyekanye nko byazinura arinze bahita kwa mateka banicaye nzi kandi byandicenze abanditse mateka yaniwe mwami wafonda niwe mufondateri voilà rero ariko ndababwira uti address ucumanuka kw'iryo barabara igindwi fasha nuko wahoze ucumanuka ku barabara igindwi hambwe donc igindwi nibaza najya amapave abira dugu bunshi yego ori yo kuduga ari manuka donc shikata atwa yego kaefo akaze rushishikira akaze rugakatanye natwa ubafu cyane mu buryo atwata nawe murozi ibugo yareka vuga byari by'abarozi shikatira ibugo no kuramanutse uri kuramanuka kacati ibugo example uri kuramanuka uko ni kumanuka uburyo nubu ari abantu mutazi uburyo nubu ubu nububafu iyi ni wa gauche iyi ni wa droite shikatira atwati iburyo gacha winjira maze kwinjira ucura akazero nyene kari ibubafu bwawe uri toke nikucha winjirana nusura gukata winje ucubona nonaka icapa winjira indani amabara wala winjira imisi mukora
weekend vendredi Yego. samedi et dimanche Niyo Tangura minsi mukora 18h karaoke. misi yose 18h jusqu'à 23h Yego. Yeah. Uwo bakenera cyangwa uwo bifuza cyangwa nta muntu ashobora kuba kuvuga ati je nkeneye kuja muri amabare nkeneye kugira dufate neza ko nka reservation y'ibindi bintu byarivyo byose nta ibyo bintu birashoboka Bon, ugomba kugira ama reservation yo muri ngaha muri amaba yego nk'abaja bakora ama anniversaire voilà nibaza abaja bagira izindi manza zitandukanye